Mu kiganiro n'abamenyesha makuru co kuri uyu wa 13 Rusama umwaka wa 2020 umugwi ujejwe gutunganya amatora Seni wasavye abanyepolitike bose bari ku rubuga rw'imyiyamamazo gushikiriza ijambo ry'ihumure abanywanyi babo n'ababumviriza. Nkuko yabimenyesheje Petero Karaveri Kazihise arongoye Seni, umugwi Seni urashimira inzego zimwe zimwe zitanga intererano canke zagize ico zishikiriza kugira ngo amatora n'imyiyamamazo bibe mwituze. Urongoye Seni yishuye kandi ibibazo abanyepolitike babajije umugwi Seni babicishije mu makete bawandikiye. Mwibwirizwa rishira amategeko agenga amatora ingingo ya 40 irabishikiza neza kuko ivuga ko abagize ibiro vy'amatora bagenwa biyandikishije kuzotorera aho hantu bakagenwa hubahirijwe ko ivyumviro vya politike amoko n'ibitsina biserukirwa bikwiye. Bivyanditse rero niyo ntumbero twahaye abo turi ku murimo umwe mu kuvuga abakorera mu ntara abasepi n'abakorera mu makomine abasesi. Mbega abatwandikiye mumfunyapfunyo batwandikiye iki? Hariho umwe yafashe ibibanza biri mu mabiro y'amatora akuramo ivyo avuga ko umugambi wiwe waronse, ibindi avyandika ku wundi mugambwe umwe. Hariho hari ikibazo. Mbega mu Burundi hoba hari imigambwe ibiri? Aha rero kugira ngo tubere nk'abatanga inyishu, ari umugambi wibaza ko bazogabura imigambwe ibiri, nibaza yuko gusura kuraba neza amategeko kuko imigambwe ni myinshi gusumba ibiri. Kandi twebwe nka Seni duteza kuraba bose, uwa kabiri n'uwa gatatu nabo banditse yuko baronse ibibanza bike, naho nyene birasa kubera yuko ibibanza by'umwe wese biteza kuva kuri bose bategerezwa kubaho hantu. Ico no bashikira ko nuko kandi kumbure muranakizi muri kino gihugu hari imigambwe n'amahuriro y'imigambwe inani z'imigambwe birenga 30 n'ibindi. Hanyuma hakaba abitoza bangana na 61. Urumva rero igihe ku biro vy'itora hariho ibibanza bitanu, ugaburira abantu nk'abo biragoye yuko umwe wese aza kuronka ikibanza mu biro vy'itora byo byose. Ni ukuvuga rero uko tubatanze intumbero n'ubu niho tuguma duhagaze ko n'intumbero y'itegeko tuvuga tuti bashiremwo bose kugira ngo bubahirize itegeko mugabo kandi ntiyabe kunzi. Hariho kandi icyo banditse bavuze bati mu mabiro y'amatora hariho abitoza babonetsemo. Natwebwe hari icyo twamenye neza, ni muri province ya Muyinga aho umuntu yitoza yari yagiye mu bashigwa mu mabiro y'amatora. Ico kirafise intumbero kuko witoza cyangwa uhagarare mu mugambwe mu biro vy'itora ntashobora kugira ngo abe mu magize amabiro y'itora. Aha rero ntangirira ko tuvuge cyane cyane cerekeye abahagarikizi kuko hashobora kuba kwitiranya abagize ibiro vy'itora be n'abahagarikizi mu biro vy'itora. Abagize ibiro vy'itora nibarya batunganya amatora nyene, ni ukuvuga n'abakozi ba Seni ntibahagarariye imigambwe, naho baba baje bava mu migambwe ntibahagarariye imigambwe. Mugabo rero hariho abahagarikizi ababita abamandateri bagenda mu biro vy'itora ari umugambi barongize kugira baze bararabira umugambwe yuko
ibintu biriko bigenda neza. Ni ukuvuga rero abo bantu babiri baratanye, abagize ibiro vy'itora n'abahagarikizi barunzwe n'imigambwe. Ku kibazo cerekeye guhindura aho umuntu atorera kubera yimutse aho yiyandikishirije no ku kibazo cerekeye abarorerezi mvamakungu, urongoye umugwi ujejwe gutunganya amatora seni arishura. Ico kibazo kizoronka ingingo yacu, seni yamifata ingingo iravye ibintu nk'ivyo. Abo bantu bari iravye abantu bavaho bari bagatorera ahandi. Ivyo birashoboka, ingingo izosohoka muri ngingo izomenyekana. Muga kandi mumenye uko muri izo ngingo hari ikintu bama barakuraba neza, nuko hataba n'abandi bashobora kugira ngo bacisha habo bashobore gutora kabiri. Mugabo ndazi yuko ingingo ibiraba izoboneka. Icerekeye abarorerezi, umenga mushatse kumenya abitezwe mvamakungu. Kugira ngo ubwa mbere ho mwomenya yuko hariho abarorerezi bo ngaha, nabo bari cyane cyane ibiri, bo mu mashirahamwe n'abo mu mashengero, kutibagenda n'abandi bifuza kugira uburorerezi. Mvamakungu sinzi ko mugomba kuvuga uzoza avuye hakurya, nuko ari umuntu wo hakurya mugabo ari ino. Kugira ngo murazi yuko hariho ikiza c'indwara, abantu bagendagenda bitabikunda cane kandi si ngaho iwacu gusa. Mugabo ico twabonye abaje gusaba kugira ngo bazororere, hariho abanyamahanga basanzwe bari ngaho iwacu, hariho imigwi ishika indwi basavye uruhusha rwo kuzoja kuraba amatora ariko arabera. Abo rero bazoza ko nimusha baramaze kuzironsora.